n'amahirwe kuba naramenyanye na Yesu nta buhombe burimo. Amen. N'amahirwe kuba naramenyanye na Yesu nta buhombe burimo. Nta muntu azi iyo korasi? Nta n'umwe? Kuba naramenyanye na Yesu n'amahirwe, kuba naramenyanye na Yesu nta buhombe burimo. Kuba naramenyanye na Yesu amahirwe, kuba naramenyanye na Yesu nta buhombe burimo. Urakoze cyane. Byiza kugira umufasha akaza aragufasha, sibyo? Yesu ashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ni umunezero kandi no munsi kuba dukoraniye hano. Amen. Turi abantu banezerewe canke bashima Imana. Amen. Abantu isinzi barifuza gukorana nk'uko ntibabishobora. Abandi nabo bakaronka umwanya nk'uyu ariko ntibakorane uko bafise ibindi barimo. Imana idufashe cyane. Tumaze kumva amajambo menshi mu ndirimbo canke ni mu ijambo ryatwugururiye, ryatwibukije ngo tutaramura amaso canke turamura amaso turabe. Amen. Ngo tuve mu byo twibaza ko ari byo canke tuve mu bitari byo, tureke guma duhanga amaso kubiboneka. Tureke guma duhanga amaso kubiboneka gusa. Amen. Bise nanje amajambo y'Imana, amajambo y'Imana ngeranye igihe numvise umutima wanje twosangira kuri uno munsi. Maze iminsi nigisha kukumenyana n'Imana. Kukumenyana n'Imana, kumenyana n'Imana. Amen. Iyo niyo teme y'iwacu no munsi, ariko turaza kuyicira mu ncamake. Reka tubanze dusome ariko ifatiye kuri aya majambo. Sabe asome muri Yeremiya igice c'9 umurongo wa 23 na 24. Tama twacha dusoma na Matayo 16 ku murongo wa 13 kugeza ku 19. Yeremiya igice c'9 kuri 23 kugeza 24. Kambe ndasoma iriko araharondera. Uku niko Uhoraho agize ati, umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe, canke umunyenkomezi ngo yirate inkomezi ziwe, canke umutunzi ngo yirate ubutunzi bwiwe, ariko uwirata niyirate ibi, ko yamenye akantahura yuko ndi Uhoraho nkunda kugira imbabazi no guca iziroranye n'izigororotse mw'isi,
kuko ivyo ari byo bimpimbara, ni jewe Uhoraho mbivuze. Amen. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24 diz: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Por destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Twongereko na Matayo 16. Acrescentar Mateus capítulo 16. Usome rya murongo wa 13 tugeze ku 19. Versículo 13 até 19. Matayo 16 murongo wa 13 bavuga ngo Yesu aja mu misozi ihera i Kayisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati uri umuhirwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare ndorwubakako ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi ico uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe mu ijuru, n'ico uzohamburura mu isi kizoba gihamburiwe mu ijuru. Amen. Mateus 16, 13 até 19 diz: E chegando Jesus às paradas da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem que os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amen. Yesu ashimwe. Reka rero tube hano turahejeje gusoma, tuganire mu mwanya muto dufise kuri aya majambo. Nababwiye ntimaze iminsi nigisha canke niga kuri iri jambo ryo kumenyana n'Imana. Abo twari kumwe mu makesha ku munsi wa gatanu twaravuganye kuri iri jambo ryo kumenya Imana, no kumenywa n'Imana. Amen. Kuko muri iri jambo kumenyana harimwo kumenya, hama nawe ukamenywa. Amen. Abantu bavuze ko bamenyana, sinzi ko ari Kirundi ciza canke bazinanye, ni ukuvuga umwe abazi uwundi. Amen. Amen. Turi kumwe. Ndazi harashusha ariko mwihangane musinzire. No munsi sintevye. Ndazi harababona mpagurutse ati no munsi dutaha saa 7 ndiko ndiga kunyarutse.
ndi no munsi n'uwarongoye arakunda kunyibutsa unyibutse hakiri kare singomba gustevya ngomba tunyarutse mwitahire kare ariko mu ntiza amatwi gatoye tuvugana aya majambo. Amen. Aha muri Yeremiya Imana ituma umuhanuzi Yeremiya kubwira Abisirayeli ikintu bakwiye kwirata. Uko bigaragara aha mu Bisirayeli mu gihe barimwo Yeremiya ariko ababwira aya majambo, biraboneka ko abantu bari bafise ibintu byinshi birata. Amen. Nk'uko isi y'uno munsi abantu bafise byinshi birata. Yavuze ibintu bitatu bikomeye kandi nibaza no muri kino gihe ko bikomeye cyane. Yababwiye ati umunyabwenge ntiyirata ubwenge bwiwe. Ubwenge ni ikintu gikomeye. Ubwenge ni ikintu gikomeye cyane. Iyo umuntu azwi ko ari umunyabwenge yari ko aragenda arahonyora agashitsa hasi, abantu bose baramwubaha. Amen. Amen. Ni ukuvuga ni ikintu cyo kwirata. Ndetse umubyeyi afise abana bazi ubwenge aranezerwa. Ishure ifise abana bazi ubwenge nayo iranezerwa. Igihugu kirimo abantu bazi ubwenge kiranezerwa kuko bikemura ibibazo byinshi. Bikemura ibibazo byinshi. Amen. Amen. Hanyuma ikigira kabiri, umutunzi ngo ntiyirate ubutunzi bwiwe. Iki naco ni ikintu gikomeye cyane. Ubutunzi. Amen. Amen. No munsi haravugwa ibihugu by'ibihangange. Igihugu ntigishobora kuba igihangange gikenye, kandi igihugu nticitwa ko gikomeye kubera ko ari kinini. Ko yaba byaruko Kongo na Sudani biba ari ibihangange ku isi, biba ari ibihugu bikomeye ku isi, ariko siko biri. Ariko igihugu citwa igihangange kubera ko gifise ubutunzi. Amen. Kandi ibi bintu usanga bikurikiranye. Ubutunzi n'ubwenge birajana. Uko uwufise ubutunzi agira n'abanyabwenge. Kuko no munsi uri kuraraba mu bihugu byitwa ko bitunze, injabwenge zose niyo zirukira, abantu b'ubwenge bose niyo baje, ku buryo kimaze kuba ikibazo ku rwego mpuzamahanga. Kimaze kuba ikibazo ku rwego mpuzamahanga. Imana idufashe cyane. Hanyuma ikigira gatatu, umunyenkomezi nawe ngo yoye kwirata inkomezi ziwe. Inkomezi naco ni ikindi kintu gikomeye. Amen. Amen. Iyo umuntu akomeye ashika ku bintu byinshi. Amen. Abarundi no mukuramukanya baramukanya ngo ngo urakomeye. Amen. Urakomeye. Iyo mvuze ko ukomeye no kuvuga ko ibintu biba bigenda neza. Ariko iyo hari bicumbagira umva vuga ngo wapi ngo ni buke buke. Kuvuga inkomezi ntizikwiye. Umbura aragwaye
canke imirima ntimeze neza, canke muri negose ntibigenda neza. Murabona ibi bintu ko ari bitatu byose birafatanganye. Tugarutse no kuri ibi bihugu, ibihugu birirata inkomezi cyane. Amen. Kuko umaze kwerekana ko ufite inkomezi, icyo uvuze cyose barakumvira. Amen. Amen. Ibi bihugu byitwa ko ari ibihangange, kugira ngo baje muri bijya bihugu bitanu bifata ingingo ku isi yose, muri ONU bararaba ubutunzi, ariko kandi bararaba n'inkomezi bafise mu buryo bwa gisirikare. Urumva rero umunyenkomezi aba ari umuntu akomeye cyane. Ibi rero no mu buzima bwa misi yose biriho. Abantu bagira ibintu byinshi birata. Amen. Amen. Kandi ku nzego zose. Umwana muto, aba bakiri bato barafise n'ibyo birata. Ari akana kazi kwiruka akavundira karavyirata. Umwana azi kwiruka cyane aravyirata ku bandi. Hari n'ubwira umuvyeyi we ngo papa je no gusiga, we ntiwomfata no gusiga. Arumva abinezererewe. Abajova bamaze kugira mu bigero, umusore arirata amamiswi, imitsi yo akawumva ko afise inkomezi, canke ko afise sinzi umubiri mwiza. Amen. Canke ko yambara akaberwa n'ibindi byinshi. Muragenda muze muravizita ku ma Facebook no ku mustati, muzobona ngene agwaruka bafise ibyo birata byinshi cyane. Amen. Amen. Aruwirata ko afise abagenzi benshi, uwundi akirata kumbure ko afise umukunzi mwiza. N'abakuze nabo barirata, siko? Barirata. Umuntu ashobora kwirata ko afise inzu nziza, imodoka nziza, umugabo akirata ko afise umugore mwiza. Amen. Ndafise ariho umuntu umwe nibuka iyo histoire, yari umugabo kweri yiyemera ko afise umugore mwiza. Hanyuma igihe kimwe aca ahantu bagurisha isamaki, bagurisha isamaki, ifi. Ni ifi iryoshe cyane mu Burundi iyo bita inguhe. Turi abantu bazi inguhe. Abayizi bavuga ngo ni inguhe itaguha mukaso kubera ryoshe cyane. Aca arayigura, acabona umuntu, caramubwira ati iyi fi idugane hariya. Yari afise ahantu yaba ntirigo ndavuga, ati uje kuraba umugore mwiza uza kubona ruta bose uca uyimuhereza. Uwo mugabo yayihaye nawe yari afise umugore. Aca araterura, aca atwara imuhiriwe, acakira umugore mwiza. Umugabo atashe ati nta muntu yazanye ifi ngaha. Ateka ntawe nabonye. Aca yiruka kura wa mbwa ati we mugabo, we nakubwiye ko uzana ifi iwanje byagenze gute? Mutama, we wambwiye ko nshira iyi fi umugore mwiza nza kubona. Tinanje umugore mwiza nzi ngaha muri aka karere n'uyu wanje ayizanye ngaha.
mais forte. ikibazo kiba kirakemutse. Então, resolveu-se. Abantu rero n'ubu baracamutera ko inkuru, Então, a história até hoje ariko murumva ko yari afise ukwirata, mas é que ele tinha um gigante. hanyuma uko kwirata kurateba kurarenza urugero. Então, esse orgulho hoje. Konsekansi zabaye iki? Yarahombye. Então, teve essa consequência. Uwo munsi araburara kandi yari yazi ko yasumiye umugore n'abana. Imana idufashe cyane. Kwirata rero Então, xingava-se, gloriava. kugeza kugeraho ko yarukira, Então, Deus deu um dia. cyangwa umuntu akaraba ico yirata. Não vê ele se gloriava. Amen. Twodonda vyinshi abantu birata. Falamos várias coisas. Imana ikirabwira Yeremiya ati bwira aba bantu Então, Deus depois disse a Jeremias: baratunze, niko baratunze, eles são ricos sim, n'abanyenkomezi são fortes, n'abanyabwenge, são inteligentes, não sabem. ariko ibyo sibyo bakwiye kwirata. Mas não é isso que eles devem se Amen. gloriar. Uwirata O que se gloria, ubabwire yirate ko, diga que se glorie. ku murongo wa 24, Verso 24. ko yamenye akantahura. Amen. Se glorie é me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Ko yamenye akantahura. Se glorie é me conhecer. Amen. Aya majambo arakomeye, nta mwanya dufite yo kuja muri byinshi muri aya, Essas palavras são muito ariko bigaragara ko umuntu ashobora kumenya mugabo ntatahure. Mas é evidente que a pessoa pode conhecer, mas não entender. Kubera iki? Por causa dele. Kuko hariho umuntu amenya Porque há uma pessoa que conhece, umuntu kubera ko yamubwiwe. porque a pessoa te falou assim, Turi kumwe sabe não? ko turavugana kumenya Imana. Conhecer a Deus. Hariho abantu bamenya Imana kubera ko bayibwiwe. As pessoas conhecem a Deus porque foram falar, Yarumvise ibishinga ntahe, ouviu testemunhos, arumva amajambo y'Imana, ukuntu bavuga Imana, ouviu sobre as palavras. kandi mu by'ukuri ashobora kugira ubumenyi, arashobora kugira ubumenyi bwo kumenya Imana. A pessoa pode ter esse conhecimento, conhecer a Deus. Ariko kandi hariho n'uwundi Mas também há outro, ku birenze kumva canke gusoma canke kubwirwa, mais do que ouvir, ou ler, ou ser dito, ou falado. afise ukuntu yabonye Imana ubwiwe. Tem uma forma dele, como ele viu a Deus. Kumbure yari mu kibazo kanaka canke muri situasiyo kanaka arabona Imana. Porque ele estava em certas situações e ele viu a Deus. Tora twumva abantu bavuga ngo narabonye Imana. Os nomes de pessoas que dizem eu vi a Deus. Ngo hewe ngo ku munsi kanaka ngo narabonye Imana. Eu um dia assisti eu vi a Deus. Umubajije uti none wayibonye gute? Aca gusigurira. Então você pergunta como é que você viu a Deus? Urumva uwo muntu rero yabonye Imana muri ubwo buryo, Quer dizer, então a pessoa conhece a Deus. murumva ugutahura kwiwe Dessa maneira. O seu entender ntigusa na wa wundi yabwiwe gusa. não é igual ao daquele que só foi dito. Yobu Jó, igihe yaca mu bikomeye, quando ele passava por aquelas ku dificuldades, mpera no final, Yobu yavuze amajambo akomeye cyane Jó falou palavras muito fortes. ngo nari narakumvise E se eu havia ouvido falar, ngo ariko noneho amaso yanjye arakubonye. mas agora os meus olhos te viram. Amen. Amém. Hariho ukuntu Imana yiyereka umuntu, Tem uma maneira como Deus se ariko kenshi na kenshi ugasanga muri ubwo buryo Imana yagomba kugira ngo uyitahure, Mas muitas das vezes, essa maneira que Deus se mostra para você poder perceber, abantu ntitubikunda. nós não gostamos. Kubera iki? Por causa de Kuko abantu nk'uko twibukije mu ijambo rya tugure dukunda kuraba kubiboneka, Porque nós, as pessoas, gostamos de ver. dukunda gucurika amaso mu byo tubona hafi. Nós temos que enganar os nossos olhos para Ibi byirato yuko dufise amagara meza, dizer coisas que vivem. twogira ibi n'ibi n'ibi, Temos isso, mas aquilo. ariko ni gake Mas são poucas vezes. uzokumva umuntu yirata Você deve alguém a se gloriar. ngo ndirata ko namenye Imana neza. Eu me glorio, eu me xingo, eu me orgulho porque conheci a Deus. Kuko kumenya Imana neza Porque conhecer bem a Deus. hariho inzira ubwirizwa gucamo. Há caminho para poder passar. Imana idufashe cyane. Deus me ajuda. Hanyuma ijambo rikurikira ngaha A palavra que segue aqui.
ngo yuko nduhoraho nkunda kugira imbabazi. Diz que eu sou o Senhor e que faço beneficência. Nkunda kugira imbabazi. Faço beneficência. Amen. Amém. Imbabazi Então, a ni ikintu umuntu wese akeneye. é algo que todos. Aha mu Kirundi iri jambo nkunda kugira imbabazi Aqui na versão de tem beneficência. barabifatanije, Aqui juntado. ariko uravye mu zindi ndimi Mas quando veste em outra, n'amajambo abiri são duas palavras. ariko asigurana. Mas que se explicam. Urumva uvuze ngo nkunda kugira imbabazi, ni ukuvuga yama arabikunda kwama agira imbabazi. Quer dizer que tem costume, ele faz. Ariko mu zindi ndimi nko mu Congereza bavuga ngo ni loving kindness, Mas em inglês, ni ukuvuga harimo gukunda, quer dizer que ao amor, harimo urukundo, ao amor, hakabamwo no kugira neza então há canke kugira imbabazi. ou a Mu misericórdia. yandi majambo ni ukumenya ko ari Imana y'urukundo Então, em outras palavras, quer dizer, tem um kandi tipo de amor igira imbabazi. e que tem misericórdia. Amen. Amen. Amém. Umuntu kumenya ko umuntu amukunda, Então, saber na cane cane iyo ari umuntu akomeye, muitas vezes quando é uma pessoa forte, bigira ikimazi kandi bitera umuntu yumva amerewe neza. é isso que nós chamamos de pessoa sensível. Hanyuma imbabazi nazo Então, a misericórdia da turazi umuntu wese aragera igihe ntagende neza. sabemos que chega uma fase que a pessoa. Iyo uri umuntu wama ubabarira canke ubabarirwa, Então, quando é uma pessoa que está sempre. navyo bigira ico bimara mu muntu. Então, isso também tem um certo valor. Imana rero ariko ibereka ukwiri ico ikunda, Então, Deus também está a mostrar a eles. bamenye ko ari Imana ikundana Eles saibam que é um Deus de amor kandi igira imbabazi. e que tem misericórdia. Kuko muri ibi birata Porque nessas coisas agora eles ibintu bishobora guhinduka. as coisas podiam mudar. Imana idufashe cyane. E Deus nos ajuda. Hanyuma iyo bihindutse, E quando muda, kenshi na kenshi muitas das vezes, birahinduka kubera ko habuze urukundo muda porque houve falta de amor, canke habuze ukwihangana houve falta de paciência, canke uku kuntu kugira imbabazi. houve falta de misericórdia. Kubera ushobora kwizigira umuntu. Porque tu podes confiar em uma pessoa. Amen. Amém. Hanyuma ibihe bihindutse, E quando os tempos mudaram, ugasanga kubera ko yahora akora ibyo akora kubera yari mu bihe kanaka, então das pessoas ele fazia coisas que fazia. kumbura ugasanga urukundo muri we ruraheze, Depois, quando muda, então aquele amor acaba. canke ugasanga wari umwizigiye Ou não, você confiava nele, ariko ukamunyerera ukamukoshereza, mas escolhe pouco, pelo menos pouco. agaca kwanka, Depois ele ia dar. hama ivyizigiro vyawe bikaba biraheze. E toda aquela sua esperança acaba. Imana idufashe cane. Deus nos ajude. Aya majambo Imana yariko ibwira Abisirayeli, Essas palavras que eu dizia, yari azi ico agomba kubibutsa. ele tinha algo que era. Abo banyabwenge mwizera, Então, esses sábios. ubwo butunzi mwizigira, Essa riqueza que vocês n'ibindi vyinshi e muita outra coisa bishobora guhinduka. podem mudar. Ariko jewe Mas eu, ukundi, assim como sou, Imana idufashe cane, Deus nos ajude. niwamenya Se me conheceres, uzomenya neza ko ngira neza, saberás muito bem que eu sou. namana imbabazi, Beneficência, tenho sempre misericórdia. hanyuma kandi ngo nca imanza zigororotse mw'isi. E diz: faço justiça na terra. Twagiye tubona abantu Nós fomos vendo pessoas bizigiye abantu, que confiaram em outras ariko pessoas, mu nyuma abo bantu bizigiye birahindukira, mas no final das contas, essas pessoas agora eles tinham confiança. aba ari bo babashira mu munyororo. Então mudaram e Ibi vyama biriko biraba iminsi yose. na cova. Nico gituma Todos os dias. Imana yaharuriye Abisirayeli kugira ngo bizigire Imana. Por isso é que Deus aconselhou os israelitas que confiassem. Muri make rero tuvuze muri make, Então, falando isso em poucas palavras, kumenyana n'umuntu se conhecer com alguém, ahambaye twese turabikunda kandi bifise akamaro. forte, poderoso, todos gostamos disso, tem algum valor. Amen. Mu buzima bwa minsi yose. Na vida diária,
mu mvugo y'abongereza hari imvugo bavuga ngo igihambaye si icuzi, Na língua inglesa diz que o forte não é aquilo que você conhece, ngo ariko n'uwuzi. mas é aquele que você conhece. Murabyumva, igihambaye si icuzi n'uwuzi. Uma coisa forte não é o que você conhece. muzovyumva mu mvugo nyinshi yo mu mafilime bariko barerekana ukuntu abantu barondora ubizi canke bashika ku maprivilege kanaka, Então, vocês vão ver muitas vezes nos filmes, kugira bumvikanishe yuko ushika ku kintu kubera uzi umuntu, você chega a certo nível porque você conhece alguém. kandi uwo muntu abwiza kuba afise inkomezi kanaka, ari ubwenge canke ubutunzi E essa pessoa deve ter também canke inkomezi. sendo inteligência ou riqueza ou poder. Imana idufashe. Que Deus nos ajude. Mu Kirundi abarundi hariho bavuga ngo umuntu ngo udafise umwana imwaro nta munyamwaro aho ngaha. Sinzi ico vyavuyeko kugira umwana imwaro. Eduardo ariko arandaba iki gishinwa ni ukuvuga ufise kugira umwana ahantu hakomeye Ter filho num lugar fora. niho ushobora kugira ico ushikako, Aí você pode atingir. ariko ivyo byose ushobora kubigira mugabo bigira ikimazi mu mwanya muto canke mu gihe kanaka, Tudo isso você poderia, mas só terá valor até um certo ponto. kuko turabona ibihe bihinduka. Nós vemos que temos Abitwa ko bari abanyainkomezi, inkomezi zabo ntibwiye ico zibafasha. esses que eram considerados poderosos, chegam a uma fase que Abanyabwenge n'ubwenge bwabo bikabananira. os sábios com sua sabedoria chegam a uma fase que não conseguem. Abanyenkomezi ugasanga babaye abanyentege nke. E os poderosos tornam-se fracos. Igihe koze Imana ariko aravuga ati turabe ibihe, Como o servo de Deus estava a dizer, naciye niyumvira kuri Isirayeli. então pensei logo em Israel, Murazi hariho intambara sabem que quem era? iriko iragwana n'umuhari bita Hamasi, Está a lutar com Amã. ariko iyo ntambara ifise aho yatanguriye. Mas essa guerra teve um início. Umuhari Hamasi wagiye muri Isirayeli urica abantu mu ijoro rimwe benshi. Então esse grupo Amã esteve em Israel no tempo e matou vários. Bivugwa ko ari ubwa mbere bashoboye kwica abantu nka muri kino kinjana. E disse que é a primeira vez que ele conseguiu matar. Abandi ibafata nk'imbohe, E outros eles tomou por escravos. gushika n'uno munsi benshi iracabafise. E muitos, e até hoje ainda tem muitos. Ariko muri ibi bintu bitatu twavuze mu bijanye n'ubutunzi n'ubwenge n'inkomezi, Mas essas três coisas que nós falamos, que é riqueza, poder e sabedoria. Isirayeli ni igihugu gitinyitse cyane. Isirayeli ni igihugu gitinyitse cyane. Israel é um país Gikomeye. é um país muito temido. Kuko muri ivyo byose ari ubutunzi bari nabo. Porque nisso tudo, sendo riquezas, tem. Ari ubwenge, bafise abanyabwenge bateye ubwoba ndetse bari ku isi yose. Por causa de sabedoria, eles têm vários sábios. Ari ingufu za gisirikare zirateye ubwoba. Sendo também o exército é igual. Uno munsi bavuze ngo mujya muntu naho batovuga ngo yize muri Isirayeli bya gisirikare, Hoje, por mais que não digam, aquela pessoa teve, kwiga yize bya gisirikare, estudou acerca de bakavuga gusa bati yakarihije ubwenge muri Isirayeli, bakavuga ko yakarihije ubwenge muri Isirayeli. depois de que teve inteligência em Israel, Abantu bose baramutinya e todas as pessoas temem, ko bazi ko igisirikare kirakomeye. sabem que este país é poderoso. Ariko umuhari atari n'igihugu, ariko umuhari utari n'igihugu, Mas umuguru grupo que não é de Israel warashoboye kwinjira conseguiu entrar hanyuma urakora ibintu bibi mu gihugu cyabo. e fez coisas más. que não Ibi ni eram- byerekana ko kwizigira ibintu bitangwa n'umuntu Então, confiar coisas que são dadas por uma pessoa ntacyo bimaze, não tem valor. bigira ikimazi muri bike. Tem valor, Ariko ikigira ikimazi kurusha mas o que é mais valoroso ni ukumenya Imana. é conhecer a Deus. Yesu Jesus hari ijambo yabagije abigishwa biwe, perguntou umas palavras aos seus discípulos. abantu bavuga ko ndende, O que as pessoas dizem? O que Amém. as pessoas dizem que eu sou? abantu bavuga ko ndende. Quem as pessoas dizem que eu sou?
ntitubona ko hari abandi bigishwa bishuye, Nós não vemos que hajam outros discípulos. ariko tubona Petero yaciye yishura Nós vimos que Pedro ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. és Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Amen. Namye nibaza Eu queria Petero yaratugiriye nabi Pedro fez mal. kubera ukwitanganiza kwiwe. Iyo abanza agahora gato, Se tivesse calado, aha mu Bibiliya tuba dusoma amastori, aqui na Bíblia, akabaza ati Yuda marira sha wewe Kristo wewe umuzi nkande, tureka uzo hanze bavuga we Yuda Yesu umuzi nkande. você Judas, você Cristo me conhece como quem? Muribaza ko Yuda yari kuvuga ngo O que acha que Judas teria respondido? utanga ibifaranga, siko? Ele que está em Uko Yesu yamuhaye ikigega avuga ati uragahora ku ngoma. Porque Jesus tinha dado Amen. poder na tesouraria. Iyo abaza bahungu, hari abahungu babiri Depois ele perguntasse àqueles jovens batumye nyina ngo agende abasabire bazokwicara iburyo n'ibumoso bwiwe. pediram às suas mães que pedissem que ele sentasse à direita e à esquerda. Ndibaza ko bari kuvuga bati wewe asha uri umwami kabisa utanga ibiti utanga icubahiro. Eu acho que eles teriam dito a homens rei e das glórias. Ariko Petero ngo ahishuriwe na mpwemu w'Imana Mas Pedro, sendo usado, aca aramenya ico Yesu ari. soube quem era Jesus. Petero rero yagiriwe ubuntu Pedro teve a graça bwo kumenya Yesu uwo ari we. de conhecer quem era Jesus. Amen. Kandi ikinezereje E o que alegra mais, amaze kuvuga Yesu uwo ari we, depois dele ter dito quem era Jesus, Yesu nawe yaciye amubwira uwo ari we. Amen. Jesus também logo lhe falou quem ele era. Turi kumwe. Estamos juntos. Iri jambo rirakomeye cyane. Muito forte. Bari basanzwe bazinanye Eles já se conheciam. kandi yari asanzwe amuhamagara Petero. E ele já me chamava de Pedro. Sindabizi ko umurekera ko yamuhamagara Simoni, ko murazi ko yitwa Simoni Petero. Não sei se ele chamava de irmão. Ariko uwo munsi aca arabivuga ati ndakubwira Mas depois nesse dia ele disse, eu te digo. uri Petero. Tu és Pedro. Amen. Amém. Iyo tumenyanye n'Imana by'ukuri, Então quando nos conhecemos, hariho ikintu gihinduka há uma coisa que muda mu gutahura Imana. na compreensão. Como Amém. Deus. Kuko ntuba ukimumenya gusa kwa kundi, Você não lhe conhece já só. ariko umumenya mu rundi rwego, Você conhece de uma kuko forma. utangura no guhabwa amasezerano. Você começa a ter promessa. Mwabonye, sinzi ko mwabonye hajya hepfo, Nós vimos, não sei se viram lá, uri Petero, tu és Pedro. kuri wewe nzokubaka ishengero ryanjye. Eles darei uma igreja. Amen. Iyumvira ari wowe ariko arabwirwa ngo kandi imiryango y'ikuzimu ntizoyigira ko ububasha, E as portas do inferno não é. hanyuma nguhaye n'imfunguruzo. E de duas chaves. Ico uzokugara mu isi kizoba cugawe, n'ico uzokugura mu ijuru kizoba cugawe. Gutyo O que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que tu desligares na terra será desligado. muravyumva. Iyo umuntu ugiriwe ubuntu ugahishurirwa Imana iyo ari yo. Então, quando tu tens esta graça e quando és revelado, Amen. quem é Bya vyirato twabona bigira ikimazi muri bike, Então, aquele xingar, urabirengana ukabona ibindi vyirato bishasha. aquilo ultrapassa aquilo e tens outras coisas aqui se Umuntu akuzi Então, a pessoa que te conhece, cyangwa umuntu mumenyanye, ou alguém que te conhece, hanyuma hakagera haguha urufunguruzo, depois pode ele dar a chave a alguém. uwo muntu ntiba muri inshuti. Essa pessoa que não Mu yandi majambo bakubwira ati iwanje nuza é outras palavras, esse ntukeneye kudodora, não precisa shika wugurure chegar na hora utore ico ukeneye cose. que quiser. Amen. Amém. Niyi privilege y'abantu bamenye Imana bakayitahura. Então, isso é um privilégio das pessoas que conheceram a Deus e entenderam. Amen. Iki nico twahawe muri Kristo Yesu. Foi isso que nós fomos dados em Jesus Cristo. Haleluya. Amém. Uru rufunguruzo nawe uno munsi urawufise, Então, você também tem esta chave. kuko wizeye Yesu
Se cremos em Jesus, hanyuma ukiga kumumenya no kumutahura neza. e depois aprenderes a conhecer e entender bem, Iri sezerano ryahawe Petero nawe ni iryawe. essa promessa que foi dada a Pedro. Amen. Muri Yohana hari amajambo menshi Yesu yagiye abwira abigishwa biwe. Em João tem várias palavras que Jesus Nimwagira ukwizera, nimwagira ukwizera. se crê. Amen. Amém. Icyo muzosaba cyose kizobabera kure. Tudo quando vocês pedirem, Murumva urufunguzo hari rutandukaniye n'urugwahawe Petero. será que esta chave tem a Kubizera urufunguzo twararuhawe. Então, é quem crê, então nós fomos dados esta chave. Ariko rero Mas também, ibi bidusaba kumenya neza Yesu, estas coisas nos pedem conhecer bem a Jesus. kumenya izina ryiwe ninde. Conhecer o seu nome. Uramuzi? Amen. Amém. Ukamenya n'icyo akora. E você saber o que ele faz. Iki nico umuntu iyo umeranye n'umuntu ibi byose urabikenera kubimenya. Então, quando você se conhece com alguém, Amen. conhecer o saber de todas as coisas. Ukamenya n'aho akomoka canke yava canke yaba. De onde ele vem, onde ele vive. Amen. Hanyuma igihambaye muri ibyo byose ukamenya ibyo akunda n'ivyo yanga. E o mais poderoso disso tudo, saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Uku niko kumenya Imana Então, isso é que conhecer a Deus. kudushira muri ugu rwego rwo gutahura Imana neza. Então, Deus nos colocou neste nível de conhecer bem a Deus. Amen. Hanyuma ngiye gusozera kuko umwanya uriko uradusiga, Porque vou terminar com o seguinte. ndabona bihava binanira, ariko ngira sozera. Mas só para terminar. Muri aya majambo Nestas palavras, dufatiye kuri Paulo canke kuri Petero, então, tomando base em Paulo. igihambaye kuri Yesu si uko abantu bamuvuga, uko uzi abantu bamuvuga hanze. Então, a coisa poderosa não é como as pessoas falam de Jesus lá fora. Kuko nibyo abakizwa kenshi dukunda kubona abandi hariya, Porque o que muitas vezes nós estamos. tukabona abandi bameze uku bameze uku bameze uku, ariko igihambaye Yesu akeneye ni wewe umuzi ute. A mais poderosa que Deus quer é você. Como é que você não? Hanyuma ikindi kigaragara muri aya majambo, Outra coisa que se evidencia nestas kuba umaze imyaka myinshi uri umukristo, porque muitos anos sendo cristão, wanashaka gukora ibikorwa byinshi, ou até fazer muitas obras, ibyo ntibituma umumenya neza, isso não faz com que tu o conheças bem. ndetse naho wowe ufise imirimo myinshi. E por mais que tenhas muitas obras, Kuko abafarisayo ntibigeze bamenya Yesu ariko bama mu rusengero. os fariseus não chegaram a conhecer a Jesus. Yuda ntiyigeze amenya Yesu ariko yari hafi yiwe. Judas não conheceu a Jesus, mas ele estava sempre do lado dele. Amen. Kuko aba bose Porque todos eles, ari abafarisayo sempre o fariseu, n'abandi benshi byananiye gukurikira Yesu, muitos outros que não conseguiram seguir a Jesus, ntibamenye ibyo akunda. não souberam. Hariho abamuvuye inyuma kuko bari bamubonye nk'utanga imitsima. Então, há quem deixou de o seguir porque eles tinham considerado a ele como aquele. Bibiliya irabivuga, amaze kubabwira ati jewe mutsima w'ubugingo ni jewe mukwiye kurya ko, ngo baciye bamuva inyuma. A Bíblia fala disso, quando ele disse que eu sou o pão da vida, vocês devem comer de mim. Nk'uko uno munsi abantu benshi iyo batarose ibyo bashaka bava inyuma ya Yesu. Igual, hoje, muitas pessoas quando não encontram as coisas que desejam, que esperavam. Amen. Não. Ariko Bibiliya Mas a Bíblia itwereka ko abantu bamenye Yesu by'ukuri, nos mostra que as pessoas conheceram a Jesus, nk'uko nariko nabivuga, bamenye ibyo akunda, que souberam, hanyuma bakarenganya amaso biboneka, e depois passaram a olhar para além das coisas visíveis. amen, bakarabana cane cane uwo bizeye ahari n'icyo akunda. E olhavam muito mais para aquele que eles creram, onde ele está e as coisas que ele gosta. Aha mu bahizi bo mu ijambo ry'Imana turabona ingene bagiye baca mu bihe, Então, aqui nos valentes da palavra de Deus, nós vemos ariko ibyo bihe ntibyababujije kubandanya intumbero yabo. mas estes tempos não nos proibiram, ou não nos Nta mwanya dufite wo kuvuga kuri umwe. Ntibyabujije kugumya intumbero yabo yo kubaha Imana. não nos impediu de chegar ao seu objetivo, de obedecer a Deus. Hanyuma ikindi gikenewe kandi no kumenya igihe cy'Imana.
E outra coisa necessária é conhecer o tempo de Deus. amen. Kugendana n'igihe cy'Imana, Andar com o tempo de Deus. amen. Amém. Ukamenya n'igihe kanaka urimo, Saber o tempo X que você está. hanyuma ukamenya n'intambuko ukwiye gukora muri uwo mwanya. Depois saber o passo que se deve dar neste tempo. Mu kurangiza, Para terminar, abo twari kumwe kuwa gatanu twaravuganye kuri Mose. nós estivemos juntos na... Mose yarageze ahantu ariko ajyana ubwoko bw'Abisirayeli, Chegou uma fase que quando Moisés estava lá com o povo de Israel, baramugora, o povo ele complicou muito. arabona ko byanse, Depois ele viu que as coisas já estavam a ser difíceis. aca arasubira ku Mana arayibatsa, Ele voltou para Deus e lhe perguntou. amen, Amém. afatiye ku cyo Imana yari yaramubwiye. Fazíamos uma coisa que Deus já tinha dito. Murazobisoma nta mwanya dufise, mu Kuvayo 37 ku murongo wa 17. Kuvayo 37 kuri 17, Êxodo, capítulo 33 kuri 17. 3, versículo 17, versículo 17. Arabaza Imana ati, none wewe wavuze ngo nagiriye ubuntu imbere yawe, Ele pergunta a Deus, tu disseste que eu achei... uramenya izina, Me conheceste o nome. amen, Amém. uramenya izina. Me conheceste o nome. None rero Então agora, nimba naragiriwe ubuntu ukamenya izina, se eu tivesse a graça de me conheceste o nome, eu escreveste o mu nome. yandi majambo turazinanye, Em outras palavras, nós nos conhecemos. emera rero ujane natwe, Então aceita e ande conosco. kuko Porque nta kindi kintu kizogaragaza não há outra coisa que vai yuko acontecer. iri hanga wampaye ari ihanga ritandukanye n'ayandi mahanga, Este povo que tu me deste é diferente de todos os outros povos. atari uko ujana natwe, Se não for tu andes conosco. amen. Amém. Narabonye aya majambo ndanezerwa cyane. Bibiri irimo amabanga, As palavras de minha alegria do mundo. bibiri irimo amabanga menshi, A Bíblia é murumva. grande sobre Ikintu kizotuma abantu bamenya ko utandukanye nabo ni ukujana n'Imana. a coisa que vai fazer com que as pessoas saibam que você é Si uko wogira bya bindi byose, Deus. si uko wogira bya bindi byose twabonye abantu bashobora Não kwirata. é que tem todas aquelas coisas que as pessoas vão se gloriar. Imana ikiyongera imusubiriramo Então, depois Deus ati, voltou ko wagiriwe ubuntu nanjye nkakumenya izina, para que você teve a graça, a sua graça, eu conheci pelo nome. amen. Amém. Icyo nacyo usabye yuko njyana nawe ndagikora, Isso também me pede que eu ande contigo. Assim eu farei. amen. Amém. Iki ryari hinduka rikomeye cyane ku bwoko bw'Abisirayeli, Então, isso é uma grande mudança no povo de Israel. kuko imbere yaho Porque antes daí, Imana imaze kubona ukuntu bagenda bayigarariza, quando Deus viu como eles yabwiye Mose ati, Mose jyana n'abo bantu. ele disse a Moisés: vamos, Jewe ntidushobora kujyana eu não posso andar com você. kuko n'abantu bagama izosi nobarandura, Porque são pessoas que n'abantu bagama ikizosi jewe nobarandura, nobica nkabaheze. são pessoas que Deus mataria. Imana idufashe. Deus, Urumva Imana yari yamaze kubivamo. Deus já tinha desistido. Mwumve aha ndiko ndavuga kuri ijambo ryo kumenywa n'Imana, kumenya Imana nayo ikakumenya. Deus vai falar da palavra. Ariko Imana iremera irahindura ko ati, ko nakumenya izina Mas Deus disse: porque eu te conheci o nome. n'ico naco ndagikora. Então, isso também eu farei. Imana iremera kujana nabo, Deus já aceitou andar comigo. amen. Amém. Ndarangije, Termino por aqui. ariko nagomba ndangize nkwibutsa, Mas queria terminar te lembrando wamenye Yesu gute? como é que você conhece hoje. Imana uyizi ute? Como é que você conhece este Deus? Amen. Amém. Mbega irakuzi izina? Será que ele conhece o nome? Irakuzi izina? Será que ele conhece o nome? Amen. Amém. Hari irindi jambo Mose yaciye ayibaza Há outra palavra que Deus pergunta. ati, bwambe wewe ntiwanambwiye, Você nem me disse. wambwiye ngo njane mugabo ntiwamwambwiye ubwo tujana. Você disse que eu fosse com mas você não disse com quem eu deveria ir. Imana idufashe. Deus já Ariko Mose yabaze ikibazo azi, urumva nta wundi yari akeneye Imana. Quer dizer, Moisés ele perguntava uma questão que ele sabia. Mbega nawe mu bugingo Ele bwawe, deveria ir com mais ninguém senão Deus. mu byo ugenda uhura nabyo, São as coisas que tu urumva uwo muri kumwe arinde, Quem você acha que está comigo? ujana n'Imana. Será que você anda com Deus? N'aya majambo,
uwirata yirate ko yagize gute, yamenye uhoraho muri vya bindi vyose bimuranga. Hanyuma ingaruka y'ivyo niwo wayimenya neza, nayo izokumenya izina. Nimara kukumenya izina, uba umaze guhabwa ububasha mu byo wogeramwo byose, uba ufise urufunguruzo. Amen, amen. Urufunguruzo rwo gushobora kwinjira ukabandanya, nta muryango uzokuva imbere yawe. Imana idufashe cyane. Hanyuma ngo kugira ngo ikumenye, hari ijambo riri mu Bakorinto ba mbere ntitwasoma 8:3, havuga ngo abamenywa nayo n'abayikunda. Amen. Abamenywa n'Imana n'abayikunda. Mbega Imana irakuzi. Ikindi kibazo, wumva ukunda Imana n'umutima wawe wose? Mu vyirato byawe wirata iki? Iyo ugeze mu bibazo urumva ufise urwo rufunguruzo utagira ubwoba? N'umwanya mwiza umuntu wese yibaza. Turafise vyinshi twirata, kandi ibyo byose ntaco bishobora kudufasha. Kumbure wowe wariyumviye ko byoshoboka ubigenjeje kunuku, ariko uno munsi ongera ugira icyo ubwira Imana. Emera ugendane nanje nk'uko Mose yavuze. Hanyuma wongere usaba Imana kuyimenya, kandi kugira ngo izina ryawe rimenywe. Yesu abahezagire. Tunamika amaso yacu dusenga. Ariko imbere yuko dusenga Imana, sinzi kuriho ufite icyo wokwereka Imana. Kumbure mu buzima bwawe hoba haraciyemwo ibihe ukihebura, kubera ko kumbure wagerageje gukoresha inkomezi zawe, kumbura ubumenyi bwawe n'ibindi, kumbure wagerageje bikanga, ugasanga aho kugira ngo ukore ibihimbara Imana uri mu myidodombo, uri mu kwiganyira n'ibindi. Nimba uriho ufise icyo wokwereka Imana, arico mpemu yavuganye nawe, uhaguruke bagufashe gusenga Imana. Uyu munsi nawe uve ngaha ufashe decision yo kumenywa n'Imana. Yesu abahezagire.